bakunzi bahurikana TV bakunze ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Uni wa mwanya mwiza twagira ubuntu n'Imana kugira ngo twongere guhurira hamwe tuganire iby'ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turongeye kugushima neza n'urukundo rwawe rwinshi. Turagushimye ku bwa Kristo Yesu. Uwo niwe twirata ko niwe gakiza kacu, niwe twaboneyemo gucungurwa aho twari dupfuye rubitwishwe n'ivyaha, twagira ubuntu Kristo utugira abazima mu rupfu n'izuka ryawe uragahezagirwa. Rero uni wa mwanya mwiza ugira tuganira amajambo yawe nkuko wasize ubw'intumwa zawe umugene muvuga ubutumwa bwiza. Natwe mwami Yesu naka kanya reka nkuko intumwa zawe inkomezi za mpwemu yera natwe duhe inkomezi za mpwemu yera kugira ngo tuvuge ivyo wadutumye mu izina rya Yesu Kristo, kandi n'imitima igiye kwakira rino jambo mpwemu wawe yera abumurikire akomeze kuryagura mu mitima yabo. Urakoze kumvise gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Reka dusangira amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ni 18 duhere ku murongo wa 34. Turasoma mu izina rya Yesu. Mutwe w'ijambo ratubwira ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Ahamagara ishengero bona bigishwa biwe arababwira ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Nuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mwisi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe c'ubusambanyi kandi c'ikinyavyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Yesu nashimwe cyane. Aya n'amajambo Yesu yavuze kandi n'amajambo akomeye cyane, n'amajambo agoye, n'amajambo adatahuritse. Yesu nashimwe. Yesu ijambo ry'umutwe yatubwiye ngo gukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Yesu hari inzira y'umusaraba yaciyemwo, hari amarushwa yaciyemwo kugira ngo aducungure. Ariko hari ijambo yavuze aciye muri Yohana aravuga ngo ni jewe nzira. Nawe irya nzira yaciyemwo agomba natwe ko tumukurikira tuyiciyemwo. Yesu nashimwe cyane. Ariko ikiryoshe iyi nzira Kristo Yesu atubwira ko ducamo y'umusaraba yaragize intsinzi, turiko duca mu ntsinzi yiwe. Yesu nashimwe. Rero ngaho arababwira ati nimba hari umuntu agomba kunkurikira niyiyanke. Iri jambo ryari rigoye kumva ubwira umuntu ngo niyiyanke. Kwiyanka Yesu ni rwarundi rwanko yari kabwira abantu ngo biyanke. Yesu nashimwe. Ariko avuze ati niyiyanke kuko utiyanka, kuko uwo mubiri wacu urikunda. Iyo turi wacu mu mubiri, muri uno mubiri urikunda. Rero uno mubiri ngo ivyo ukunda sivyo mpwema akunda. Urumva utegereza wowe kwiyanka kuko ivyo mpwema akunda ngo sivyo n'umubiri ukunda. Abo bantu babiri n'abansi. Yesu nashimwe. Isi ivyo ikunda sivyo mpwema ikunda. Umubiri ivyo ukunda sivyo mpwema ikunda. Ivyo umubiri ukunda sivyo mpwema ikunda. Yesu nashimwe. Rero utegerezwa kwiyanka. Urugwanko surundi ahubwo nukureka ibihimbara umubiri wacu tugakora ibihimbara Kristo Yesu, tugakora ibihimbara mpwemu w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rega Paulo niwe yavuze ngo vyose ndavyemerewe ariko siko vyose bimfitiye ikimazi. Yesu nashimwe. Hari ivyo rero twemerewe, hari ivyo umubiri ukunda, hari ivyo umubiri wo uryohererwa kubamwo, ariko kuko mpwemu w'Imana vyanka natwe turavyanka, dutegerezwa kuvyanka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwikorere imisaraba yanyu mumurikire, kandi umuntu yagomba kunkurikira nawe niyiyanke. Yesu nashimwe cyane. Arababwira ngo kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura.
ngo ariko uzoheha ku bwanje azoburokora. Yesu nashimwe. Umuntu niyoshobora kwikiza, nta kintu yotanga ngo atangwara nk'ubugingo budashira. Yesu nashimwe. Nibuka igihe kimwe intumwa ziriko zirakora mu vyakozwe n'intumwa, haba umugabo umwe Filipo w'umunyamareba ngo aza kubabwira ngo abagurire ku mpwemu bafise, atanga amahera. Petero aramuhindukirira aramubwira ati turagapfana ayo mahera yawe. Yesu nashimwe. Aramubwira ati ingabire y'Imana ntigugwa. Yesu nashimwe cyane. Cyo tuvuze ati nta kintu wotanga kugira ngo ucungure ubugingo bwawe, ariko kubuheba konyene ukiheba ukavuga uti ivy'umubiri ndihevye, ariko hari ivy'impwemu ndiko ndarondera. Yesu nashimwe cyane. Kuko kwinjira muri kano gakiza n'ukwiheba, burya n'ukwiheba n'ukwiha mu wundi buryo. Yesu nashimwe cyane. Ariko ubwo wiheba ntabwo upfa, ntabwo ugwayo. Imana irakuramira iyo ariyo yaguhamagaye, iyo ariyo yagutoranije, iyo ariyo yakumurikiye ugakurikira utaja mu mayira abiri, ariko ugakurikira inzira imwe. Yesu nashimwe. Nubwo woca mu bikomeye akuramira amaboko, oya ntugwayo, oya ntupfa. Yesu nashimwe cyane. Ndibuka abasore batatu, Shadraka na Meshaki na Abedenego, imbere y'umuriro baravuga bati ubugingo bwacu bwo ntaco bitwaye umubiri wacu. Baremera bariheba, baravuga ati ntaco bitwaye nubwo muri ko murakomanya, ngo barawongereza ibihekangabo ndwi. Barabwira ati aho ntimworuha musenga ico gishushanyo nahagaritse, raba umuriro ingene uri kuraka, ingene bimeze. Barabaha n'amahirwe ya nyuma yo kugira ngo bisubireko, ariko baravuga ngo umva, nubwo Imana twizeye ishobora kudukiza muri uwo muriro, nubwo itodukiza turemeye tuhugwemo, turemeye gupfa, aho ko twemera kuna muri igishushanyo cawe wateretse ngaho. Dufise Imana tuyizi. Hari Imana yabasogokuruza, hari Imana yakuye basogokuruza muri Egiputa, hari Imana yaciye mu kiyaga kabiri bakajabuka, hari Imana yabagaburiye mu bugaragwa mani gatibuka, hari Imana yakuye amazi mu gitandara, hari Imana bari bayizi ko amateka. Yesu nashimwe. Baravuga ngo gupfa naco bidutwaye. Iri jambo yavuze ngo uzohe ubugingo bwiwe ku bwanje no kubwo ubutumwa bwiza, uwo azoba burokoye, ariko uzogerageza kuburokora uwo nawe azoba bubuze. Yesu nashimwe. Barya abasore banka kuburokora, baravuga ngo nitugombe dupfe, ariko haleluya ntibamenya ko ahubwo ariko kuburokora. Umwami aja ngaho n'abajenama biwe n'abari ngaho bariko bararyoherwa, ntibamenya ahubwo ko bariko baraburokora. Kubwo kwemera umuriro ntibamenya ko ariho ahubwo bagomba kuba bazima. Babatereyo baza ari bazima. Haleluya. Babona ngo bariko barawutamagiramwo umuriro. Ngomba ndakubwira, ni wowe wemera guha ubugingo bwawe ku bwa Kristo, ni wowe wemera ugahamwa ku bwa Kristo, ni wowe wemera ugatukwa ku bwa Kristo, ni wowe wemera ugaca mu bigoye ku bwa Kristo. Haleluya. Umva, ni uwo muriro ntaco uzokugira, ivyo bibazo ntaco bizokugira, uzosohoka y'amahoro. Yesu nashimwe cyane. Arababwira ngo mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Nta kintu na kimwe twotanga kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima. Ntaco twotanga. Oyaye ntivyo ukunda, kuko nzi niyo urupfu rwaje, urupfu haraba bafise amafaranga bakivuza bagasubira bagenda mu bindi bihugu mu bitaro bikomeye. Urupfu rwaje ntushobora gucunguza amafaranga, ariko hari no vyanka akabona nayo kuja kwa muganga, ariko yatakambira Imana, ikiganza cora kaza ikamukiza ingwara idakira, za kansera zigakira, za foie cirrhose zigakira, ariko abaganga bo muri Amerika bazivuye bikanka. Umva ndakubwira, uzohe ubugingo bwe ku bwa Kristo, uwo yazobubona. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Arababwira no majambo akomeye ngo kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje mwa kino gihe c'abasambanye n'ikinyavyaha. Haleluya. Iki gihe nyene, muri iki gihe kidasobanutse, muri iki gihe abanyavyaha buzuye, muri iki gihe abatuka Imana buzuye, muri iki gihe Satani akora ku mugaragaro atihishije. Yesu nashimwe cyane. Kristo aragomba kumwemangira.
ntagomba ko nawe wifatanya nawe. Hari umuntu agera mu banyamahanga akitwara nk'umunyamahanga, hari ugera mu bakirijwe akitwara nk'ukijijwe, ariko Kristo agomba muri abo banyamahanga nyene, muri abo banyabyaha nyene, muri kino gihe kigoye nyene, muri kino gihe aba ariho umwemangira. Uwo ni wakeneye Yesu nashimwe cyane, kuko uwo ni wamukwiriye, uwo ni we yikoreye umusaraba wiwe, uwo ni Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko umva, niyo wamwemangira mu bihe vyiza, niyo washika mu basenga kwaca bariho umuvuga, ariko ushitse mu basambanyi ntubabwire ubutumwa bwiza, ntubabwire yuko abanyabyaha basambanyi batazoja mu ijuru. Niwashika mu mborerwa ntuzibwire uti naho muri ko muranwa ijuru nsiga imborerwa. Yesu nashimwe. Haleluya. Niwashika aho bariko bakora ibibi ntubabwire kwaca uvuga ngo reka ndabareke se kazima je ntariko ndabikora. Ntukwiriye Kristo, nturi intumwa ya Kristo, oyo nzira uri kurajana siyo. Yesu nashimwe, kuko Kristo ntakeneye abishushanya, ntakeneye abishushanya, akeneye umuntu icera cere, icirabura cirabure, kuko yaravuze ngo ariko arabwira mu byahishuye Yohana, aravuga amajambo akomeye, aravuga ngo kudakonje ntube n'akazuyazi ngomba ndakudahwe. Kudakonje ntube n'akazuyazi ngomba ndakudahwe. N'aba bantu badashobora kwemangira Kristo aho bageze mwa kino gihe, igihe c'ikinyavyaha. Ntugashike mu banyavyaha ngo wifate nkabo canke ngo uhore, ariko babwire semerera, kuko muri Ezekiyeli harambwira neza ngo utazobwira umunyavyaha yuko yihana ivyaha vyiwe ngo agahora, ngo umunyavyaha nta kizomubuza gupfa, nta kizomuza kurimbuka, kandi nawe nyene wabikoze nta kizokubuza kurimbuka. Ngo ariko ni wamubwira akanka kwihana, we nyene azibarizwa amaraso yozo ku gatwe kiwe, ariko we uzoba wera kuko uzoba wabivuze. Yesu nashimwe. Ni aya majambo rero Kristo Yesu nawe yereka ababwira ingene akwiriye, umuntu akwiriye kumukurikira, ingene yo kwikorera umusara wiwe haba mu bigoye, akiyanka kanka umubiri muri kano gakiza utiyase ntibikunda. Utiyanze kuko ico umubiri ugomba nico Kristo yanka, nico mpwemu yanka. Yesu nashimwe, kuko no mubiri uri mwisi, erego no mubiri ntuzoduga, erego no mubiri ntuzobona ijuru. Oya, kandi ndawutahura uno mubiri gukunda ivyisi, ukunze ivyawe, ukunda ivy'ijuru, iryo juru utazobijamwo. Ukunda ahantu utazoja, ukunda aho uri. Yesu nashimwe, kuko ntabwo woja gukorera urugo rwa naka rwawe urusize, ntabwo woja gukora akazi k'uwundi akiwawe ugasize uvuga ngo reka nkora kiwanje. Yesu nashimwe cyane. Nivyo n'ubu uwo mubiri we ugumunigana n'ivya buno bugingo, n'ivyinosi, n'ibihimbaro vyawo. Yesu nashimwe cyane, kuko ivy'ivyaha nivyo biryohera umubiri. Nukuri ivyaha biraryohera umubiri, ariko impwemu nayo, kuko iyi mpwemu nayo ituye muri uno mubiri, iba muri uno mubiri. Yesu nashimwe. N'abansi babiri babana, kandi abansi babiri babana, umugakubita urugohe uwundi abagize iki, abagugatuye, abagukuyeho. Rero n'abansi babiri babana, uwo mubiri wawe umva ngo niwe mwansi wawe, aha murabana, aha muragendana, nta uja ngo usige. Ariko turagomba kurengera ivy'umubiri. Haleluya. Turagomba gukora ku buryo umubiri tuwutsinda. Yesu nashimwe. Turagomba guhagarara mu gakiza, tugahagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa mugwanizi, tugahagarara tudatsinze n'uwo mubiri acamwo. Haleluya. Ariko tugahagarara mu buryo bwa mpwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Uwo ni wazotuneshereza, ni wazodufasha kunesha, tukamenya ivyo turi bugaburire ino mpwemu. Nkuko umubiri udusaba ivyo kurya, umubiri udusaba ivyo kunwa, umubiri udusaba ivyo kwinezereza, niyo twaguma tuwugaburira ukavyibuha kudusumba, ukaturengera gusumba impwemu, uzoza unyohe ya mpwemu, tube natwe nta bugingo tuzobona. Ariko uragomba kugaburira impwemu cyane gusumba kugaburira umubiri. Uragomba impwemu nayo, ivyo kurya vya mpwemu navyo birahari, ivyo kurya vya mpwemu n'aya majambo y'Imana, ivyo kurya vya mpwemu n'amasengesho, ivyo kurya vya mpwemu no kwiyiriza ubusa, kugira ngo umubiri tuwubabaze, ariko impwemu nayo ibone kubaho, ibone gukura. Yesu nashimwe cyane. Rero
wikoreye umusaraba wawe, nturabe biriko birakugora, nturabe biriko birakugwanya, ariko umusaraba uwikorere. Yesu nashimwe, uheve ukurikire Kristo, ko yanesheje nawe uzonesha, ko yatsinze nawe uzotsinda, kuko yanesheje Satani. Ibitugerageza twebwe hano muri nosi nivyo Satani yagerageresheje Yesu, ibituma umubiri tuwukunda nivyo Satani yagerageresheje Yesu, ariko yamutsindishije ijambo, amutsindishije ijambo ryo gushinga intahe. Yesu nashimwe, kuko yamubwiye amajambo akomeye. Satani yaraje amwereka ivy'ubutunzi, Satani araza amwereka ivy'icubahiro, Satani araza amwereka ibintu bikomeye, ariko Kristo amutsindisha ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Nawe uragomba gutora ibigwanishwa vyose nkuko Paulo yabihanuye akabivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ahubwo ni mpwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Kubw'ivyo mutore ibigwanishwa vyose vyo mu Kristo. Haleluya. ngo aho niho muzoshobora guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa wa mugwanizi. Aho niho rero uzoshobora guhagarara udatsinzwe, bigakunda ugakurikira Kristo Yesu, ubugingo bwawe ukabucungura. Umwami Yesu abampezagirire. Reka dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushima kubw'amajambo yawe. Ano majambo yawe arakomeye, kuko Kristo Yesu n'amajambo twumva mengo ntatahuritse, ariko aratahuritse cyane gose, kuko iyo dukunze ubugingo bwacu, Kristo mukunzi wacu mwiza, tugakunda ivy'uno mubiri, bituma tudashikira ubwiza bwawe. Ariko iyo dukunze ivyampwemu, Data wera, bituma Yesu Kristo tubandanya runo rugendo, kuko runo rugendo tugenda muri nzira y'ivyo ngo surugendwa n'amaguru, ahubwo n'urugendwa n'imitima, n'urugendwa na mpwemu. Mu izina rya Yesu Kristo, reka rero ukomeze kuhirira impwemu yacu, udushoboze kuba mu mwanya mwiza w'amajambo yawe, udushoboze kuba mu mwanya mwiza wo gusenga, kugira ngo Kristo mukunzi wacu mwiza duhagarare tudatsinzwe. Mwa kino gihe wavuze cikidambidambe cikinyavyaha, mwa kino gihe Kristo Yesu duhagarare tugushingira intahe, duhagarare tuvuga ukuri kw'ijambo ryawe. Urakoze rero Kristo, kumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Kristo tubisenze. Amen.